twebwe impunzi za Nakivale mu gihugu ca Uganda turafise ibibazo dutewe n'imvura nyinshi, ariko hagwa imvura nyinshi cane, nyinshi gose, nyinshi cane. Imvura igwa imisi yose, amaze amayinga arenga 3 canke ukwezi kose idasiba kugwa n'umusi n'umwe, kandi ikagwa ntija musi y'amasaha 4 ku musi. Iragwa mu gatondo, iragwa ku murango, iragwa ku mugoroba. Ni ukuvuga amazu yahenaguritse nk'aho ntumbereye muri Bujumbura, Gashojwa B hamwe na C, amazu yahenaguritse, amatwarete, reka ntiworaba kabisa, biteye ubwoba, biteye agahinda. Hari n'ivyo biherutse kugwa ku muntu umupfasoni umupfakazi, twamuvyuye musi y'ibihomoka, Imana yarakinze, yagiye kwa muganga, ubu ameze neza, yarondeye aho barasembera n'abana. Ahubwo abantu bose bafise ibibazo nk'ivyo. Hari amazu menshi cane yahenaguritse, hari n'ayandi tubona umwanya wari wose ashobora guhenuka kubera ko imvura ibandanyirwa. N'ubu turiko turavugana igomba iraboneka. None ku vy'ukuri dusanzwe dufise amikoro make yumvurije isongera isibe. Twasaba abagira neza ku vy'ukuri ko bodufasha kubw'aya mazu yahenaguritse. Inzara ni nyinshi, turatwaye ntituzi ngo tuzohava twimbura. None iyo mvura nyene yaguye gose, ibiharage vyaboze, vyari bigeze aho bijamwo intete, hari imikerera, ubu vyose vyaboze. Eka ndetse n'ibigori, kuko amazi yireka hasi akacamera nk'uruzi, navyo nyene biriko biruma. Saba umuntu wese yogira ico afasha, hari amashirahamwe mpuzamakungu, abagira neza vy'ukuri botugarukirako. Turahuye n'ikibazo kidasanzwe, atari Imana yo mw'ijuru, turabona ko ari ibibazo.